MANAAC Burundi, MANAAC Burundi, MANAAC Burundi, uje hageze abanyamyuga twari twaracinyijwe. MANAAC Burundi, MANAAC Burundi, MANAAC Burundi, waje hageze. MANAAC Burundi ngo wewe waje hageze, uri umuvyeyi wacu kugira tukwiture. MANAAC Burundi, MANAAC Burundi, MANAAC Burundi, waje hageze tugarukire imyuga yacu, twebwe abanyamyuga twari twaracinyijwe. Ikintu shikiriza MANAAC Burundi kirahari. MANAAC Burundi mwaje hageze, kandi ikindi naco MANAAC Burundi murakwiye kudufata mu mugongo nka twebwe abanyamwuga turi hasi, tukamenywa kuko mwaje hageze. Umuco MANAAC Burundi wabashwaye mwogira umwete umurunani, tugwanira agateka n'imyuga yacu mvabwenge n'ayabangushi bihaye kwiyitirira ibyacu batujya imitsi yakarare, boye kuduhendesha umutamiro batunyaza imirariro. Nkuko mubizi ndiko ndagendera intara zitandukanye nk'umuyobozi wa MANAAC Maison Nationale de l'Art, de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme, kugira ngo abanyamyuga mvabwenge, abakora ubuhinga mvabwenge twumvirize ingorane zabo. Mwumvise ivyo aba baririmbyi bashikirije, abakora artisanat bashikirije, ni ibintu bibabaje cyane birimwo n'amarira menshi. Jewe mvuga yuko dukwiye guhaguruka tukagwanira agateka kacu nk'abahinga mvabwenge, kuko tutakagwaniye nta bandi bazoza kukagwanira, tutagaharaniye nta bandi bazoza kugaharanira. Twebwe abatwumva badutahure, ntitugwanya urwego na rumwe. Tugwanira agateka n'imyuga yacu mvabwenge n'ayabangushi bihaye kwiyitirira ibyacu batujya imitsi yakarare, boye kuduhendesha umutamiro batunyaza imirariro. Abahinga mvabwenge, abaririmba, abakina amasinema, abacapa, abajisha ibi na biriya baronka amafaranga bagenewe, kuko amategeko inama nshinga amateka yacu yarayatoye, kandi amategeko adukingira ariho nk'abartiste. Twebwe tugasaba yuko ayo mategeko yubahirizwa, ntihagire umuririmbyi, ntihagire umunyamwuga mvabwenge abuzwe uburenganzira bwiwe, ntihagire umunyamwuga mvabwenge abantu badusuzugure bapirata ibintu byacu dukora izuba ryaka, kandi amategeko abahana ahari, amategeko adukingira ahari. Rero je ngaha ni hamwe ncangaruka nkabwira abantu, leta nta kosa ifise, kuko leta yaratoye amategeko yarayadushiriyeho. Rero twe tukagira tuti niaje mu ngiro, twebwe tugiye kwitura umushikiriza manza mukuru kizigenza, tugiye kwitura inzego z'igipolisi ku rwego rw'igihugu, kugira ngo dukurikirane abo bantu baguma bajya imitsi abanyamyuga, kuko ntibyumvikana ingene umuntu yoririmba indirimbo nk'uyu hanyuma igaca igenda ikaririmbwa ku maradiyo, ikavuzwa mu isi yose, ikavuzwa n'inzego zimwe zitandukanye, ntaronke n'ikintu na kimwe, kandi abariko barayivuzaho bariko barayibyaza amafaranga. Ivyo bintu namwe murumva yuko biteye agahinda n'umubabaro. Rero twe tukagira tuti nk'inzego nkuru muri MANAAC tugiye kubihagararamwo cyane, kugira ngo dukurikirane abo bantu bose bazi yuko barya ivyo batabiriye akuya. Nkahamagarira n'abartiste yuko boza baradenonsa no kuvuga babadoma ku rutoke, nakari mwarapirata indirimbo yanje kandi yanditswe muri Obedeya. Abakuru bo muri Obedeya twarabivuganye ingene bizoca bigenda, nabo baravyumva cyane. Mbere ngire ko nshimira n'umuyobozi mukuru wa Obedeya. Imana ibahezagire, abanyamuramvya mubandanye mukora ibikorwa neza,
kandi mu gihugu cyose mwarabonye yuko abanyamwuga mvabwenge bariko baritura MANAAC kuko barabona yuko ariho bazoronka inyishu y'ibibazo byabo. Murakoze. Ego reka tubasabe mudukundire mutubwire mu mazi iminsi muri ko muratembera mu ntara zigiye zitandukanye, mbega mufatiye ku ntara y'Icankiriya mubona abanyamyuga mvabwenge ibibazo babihurijeko, nimba batabihurijeko mufatiye aha muri Muramvya mwagendeye n'icyahe kibazo nyamukuru mubona kibahanze? Bo abanyamyuga mvabwenge ibibazo barabihuriyeko kuko ibyo bambwira ngahi Muramvya ushikitse Igitega niyo marira ariyo, ushitse mu Kirundo imakamba nuko nyene. Jere nkavuga nti mu Burundi nta kintu na kimwe tubuze kugira ngo amategeko yatowe ni n'amashinga amateka aje mu ngiro. Ibyo nivyo twirirwa turavuga, kandi ntihagire umuntu azosura kubeshera leta n'ubundi abivugiye ngaha. Nta kindi kintu leta yo dukorera uretse kudushira hayo mategeko adukingira. Haba hasigaye yuko tureka gusanzara, dushira inguvu hamwe tukagenda kubivuga turi kumwe. Nayo igihe cyose n'ubundi abivuze ndabisubiyemo. Aba musicien, abo bantu bakora imiziki bagiye ukwabo ngo ni amicale de musiciens, aba cinéaste bakagenda ukwabo, abandi bacapa ngo tugiye ukwacu. Leta ni mvyeyi, leta yakira umuntu aserukira abantu bose. Ndi kuvuga nimba muri abarimyi ubuserukira abarimyi ninde, nimba muri aborozi ninde aserukira aborozi, nimba muri abahinga mvabwenge ninde aserukira abahinga mvabwenge mu gihugu. Ivyo rero nitwe turiko turabwira tuti ama organisation yose ama industrie culturelle créative nibaze tuje hamwe, hanyuma twubake MANAAC yacu kuko ni maison nationale. Imaze kuba maison nationale rero nta muntu numwe kumira. Iryo zina ryaratugoye kugira ngo turishireho, kandi twarishizeho n'ama organisation arenga 100. Bisigura yuko umuntu azopinga MANAAC akiyopoza ku vyiyumviro vy'iwacu, uwo muntu azoba ari umwasi w'amahoro, kuko murabona aba artiste basanzwe muri amicale de musiciens bamaze ngo imyaka n'imyaniko. None amicale de musiciens nimba itashoboye gukemura ikibazo ca droit d'auteur imaze iki mu Burundi? Ico ni kibazo mbaza abarongoye amicale de musiciens bazoze bakinsubize, kuko twarabatumye ko baranka no kutwitaba. Bisigura yuko igihe cose umunyamwuga mvabwenge agihohoterwa, agipiratirwa ibintu vyiwe, izuba ryaka, abo bantu bose ntaco bamaze kubwanje. Murakoze. Muri Muramvya hasanzwe hari abasangwa butaka, nabo ni bamwe mu basanzwe bahurikiye muri MANAAC Burundi. Mbega wo ko bari bitavye no nama, nta butumwa baba bagushikirije ku buryo bw'uko uvuga ati aba nabo nabumvise? Mbo mubanze mu ntunge abamenyesha makuru, mwebwe murazi yuko dukorana neza. Hari gihe mvugana gashavu bivanye n'ibintu nsanze sur terrain. Ibintu mbonye hani Muramvya ibukeye birateye agahinda kubona abantu bashobora kuririmba indirimbo zabo zigapiratwa n'abantu, abandi bakaziyitirira, ntihagire umuntu akurikirana abo bantu. Ivyo rero mubaze mu ntunge, hanyuma abatwa nabo mwumvise ivyo twayaze. Twavuze yuko tugiye kubakarihiriza ubwenge muri ya politiki ya leta mvyeyi, yuko abantu bategeza kunogerezwa ubumenyi, bakaronka ubumenyi bujanye n'ivyo barangura, kugira ngo ivyo bakora bibagira ikimazi. Urabona inkono abatwa bo ngaha babumba ni kimwe n'iz'abanyakirundo babumba, nta hantu na hamwe mw'isi ushobora kuzishora uyu munsi. N'abarundi ubwabo ntazo bakigura, nta gaciro zifise. Muga hariho ubuhinga dushobora kubigisha, bakabumba ibintu bigezweho, bakabumba amavaze ajamwe amashugwe, tukayatanga mu bushikiranganje butandukanye, bakayabagurira mu ntara zitandukanye, mu biro kwa buramatari bakazigura. Mugabo uyu munsi nta muntu harabitaho. Twebwe tukavuga tuti muri MANAAC nibaze binjire mu masopake twabashiriyeho, hanyuma turonke ingene tubakarihiriza ubwenge, uburyo no gukora ivyo bintu leta iremera kubiduha. Murumva rero yuko abo batwa abo basagwa butaka tuzobatunganiriza neza cyane, kandi sabo gahe Muramvya gusa, murabona mu gihugu cose aho duciye turabegeranya. Reka tubashimire cyane. Nuko murakoze. Abanyamyuga ho muri hose haguruka ikangure burakeye, umuco MANAAC Burundi wabashwaye mwagira umwete mungurunani, tugwanira agateka n'imyuga yacu mvabwenge n'ayabangushi bihaye kwiyitirira ibyacu batujya imitsi yakarare, boye kuduhendesha umutamiro batunyaza imirariro.